iyo Imana iguhaye amakuru yaguhuri wenyene hamaye amakuru je sinayigumijemo yari yerekeye première dame nyene nko mubivuze w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kubera tutavugana nta gatelefone kiwe mfise abambere nabibariye ubwo nyene hareze igihe kitari gito nabibariye abasengera mu ishengero rya Mpwemu Yera hano ari dimanche ndabibabarira uti hazogera igihe kandi si kera cyane aho Yes, abakunzi ba Star TV, abakunzi mudukurikirana, abakunzi mukunda ibikorwa by'iwacu, abakunzi mwakunze ibikorwa by'iwacu kuva ku ntango gushika no munsi. My name is Mr. About the Ship. I like to support everybody in our country. Don't forget I'm Mr. Recorder, Mr. Meet Kimararungu, Love in Town, ububeshi umukozi wo mu nzu lift ivyo ni biganiro cyo kuri Star TV all the way from Burundi, East Africa ndetse no ku isi yose. Rwana mugabo bwa Star TV reka ndakubwire ko nakuzaniye exclusive interview ndi kumwe n'umwe mu bantu reka mvuge ko ari abahanuzi namukoresha ikiganiro mu apotre aradunga amagarade ivyo byose ni ibintu tuza gukurikirana ariko biri kose nanje ko nafashe umwanya kugira nshobore kuhashika canke nshobore kumushikira neza na neza muri office ureka ndamwakire kwindi ncuro kuwundi mwanya na cyane ko maze guca kuri Star TV igihe kitari gito ibiganiro bitari bike karibu sana papa. Murakoze cyane kutwakira mwavuze ku bwami bwa Star TV. Ego turamukije abadukurikirana iyo bari hose abari mu mahanga abari mu Burundi turazi ko ari televiziyo ikunzwe yabatari televiziyo ikunzwe ni mari gutwakira umeze neza ariko yego turashima Imana amakuru y'iminsi ni sawa cyane twari twahibanye kuko byabaye byinshi ibikorwa byabaye byinshi namwe ngira ngo nuko mwumvise buriya buhanuzi twahanuye nta wundi muhanuzi yigeze abuhanura burasohora okay akamikuze kukegereza kidogo kugira ibyo uvuga tuze kubitahura neza cyane ubuhanuzi so nimba nashitse hano ariho bimwe so nibaza ko reka nsubira inyuma gatoyi aho neza na neza warumaze igihe ariko turakorana cyane imbere yuko tuza kuza nyene ku jambo nyamukuru ndashaka kubaza kino kibazo kumengo umwanya wari uri muremure tutariko turakona kuri rezo sosio kandi warimwe n'ahantu ha rusengeshereza ubu onye urumva ibintu biriko biragenda neza bifatiye indi nzira murakoze cyane yego ariko twovuga turacari mu rugendo ntabwo turashika aha mutusanze nitwovuga ko turashika dusigaje nk'intambuko imwe kugira dushike kutaboneka cyane ku marezo sosio go nibikorwa byinshi kandi namwe bwe mwaragize ibikorwa byinshi mwaragize ibikorwa byinshi yego okay ariko rimwe nkaca nibaza ati mbega harabaho critema y'aba prophete aba pasteur abaki ugasanga iriya eglise iragukeneka gutwara kakuri amafaranga oya ubundi abahanuzi nta mafaranga babakorera nta mafaranga dukorera abahanuzi umuhanuzi gisigura ikimenyesha makuru nkuko namwe muri abamenyesha makuru ariko mwebwe mu bari muvuga makuru yo mwisi cyane ariko umuhanuzi akubarira amakuru y'ijuru icijuru rivuga ku buzima bwawe ku buzima bw'igihugu ku buzima bw'uriya canke bw'uriya rero ko hoba hari ishengero rishobora guhamagara umuntu ngo rikamurokrita bakoresha imvugo yo kumurokrita ikamuha akazi sivyo ariko umuhanuzi nyene yemerewe kugendera amashengero yo yose n'ibihugu ibyo byose akemura ibibazo biba bihari kuko usanga hari ibibazo biba bihari babashaka kubaza nko muri Kongo abakongomane bariko barabaza uti turabire tubariza Imana n'indazo y'umukuru w'igihugu mu Buganda bakatubarira ati turabire tubariza Imana kuvugana n'Imana ibizoba mu bihugu bitandukanye rero wumvise ko nagiyeyo bantumiye nkakoresha igiterane cyangwa iki murumva yuko tuba turi mu muhamagaro tuba turiko turakora ikimana yaduhamagariye okay tutarandiriye ariko reka tuje ku jambo nyamukuru novuga yuko atamishi 3 iheze ni mishi 2 novuga yuko première dame agiye hanze y'igihugu
ndetse akaronka n'agashimwe. Hari benshi batatawe mbega ku gashimwe na kiki, hari benshi gushika no bataratahura ku gashimwe, aho novuga yuko n'abamama batandukanye bagiye kumutegera ku gace indege. Ariko muri bimwe namenye Prophet Albin aracari Prophet canke ubari kurindi zina ni Prophet. Prophet Albin aravuga yuko ari mu bantu bavugishijwe, ni kuvugishwa canke ni kubona, guhanura, kubona, kwerekwa ibizoba, weretswe ibizoba. Ariko nje maze kumva yuko weretswe ibizoba, ariko naribagije ati none ibi bintu niba babivuze kubera vyabaye, eske yarabivuze ubwa mbere tukavyumva, icemeza ko wabivuze ni icyahe kugira tugaruke neza na neza ku nkuru. Murakoze cyane. Iyi Imana iguhaye amakuru yaguhuri wenyene, hamaye amakuru je sinayigumijemo. Yari yerekeye première dame nyene nko mubivuze w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kubera tutavugana nta gatelefone kiwe mfise, abambere nabibariye ubwo nyene hareze igihe kitari gito, nabibariye abasengera mu ishengero rya Mpwemu Yera hano ari dimanche. Ndabibabarira uti hazogera igihe kandi si kera cyane aho abo rero n'abantu nabambere nabibariye basengera muri urwo rushengero rwa Mpwemu Yera, bose rero barabizi. Hanyuma mu nyuma naragerageje ndabibarira n'abandi tuzinanye kandi banavugana nawe cyane, harimo umunyacyubahiro witwa Madame Cecile, nawe ndabimubarira. Yego ndayimwandike ndayimubarira, hama wanashaka bimaze gushika yaciye tuvugana arambara ati bwa bahanuzi bwarashitse, kuko nawe nyene hari ubuhanuzi namuhanuriye bwarasohoye. Okay, uvuze ati buhanuzi bamuhanuriye neza na neza tutahuze. Guhanurira umuntu ari ikintu kiba mbwa ugasanga hari abantu bama batubwiye ngo uzoronka ibi, twaca tubironka ariko bidaciye mu buryo bwabo cyane mu nguvuzi wabo cyane, ugasanga ibintu turabibonye kubera ko vyanditse. Uvuze yuko wamuhanuriye yuko azoronka ku gashimwe, mbega warabona neza na neza ku gashimwe ko ari kajya azobona? Tenda shaka kumva neza kugira dutahuze abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana muri uno mwanya. Murakoze cyane. Mu kwemera kwanje tuvuga ko kwizera no bunyene, tukavuga ko igitangaza no bunyene, n'ubuhanuzi no bunyene. Sejo nivyo Imana yashobora kutwereka ibizoba mu myaka 3, 4, 5 banashaka no kuduga, ariko jewe mu masezerano novuga dufitaniye n'Imana cyangwa ivyo nasavye Imana, nabari Imana uti ego kunyereka ibintu bizoba mu myaka 20, 30 ni vyiza, ariko nivyo mu kwezi kumwe, mu mezi 2, mu misi 2 navyo buriya biraryoshe kandi biba bihari. Rero ngarutse kuri ico kibazo cawe, narabibonye Imana yarabinyeretse, iranyereka kwereka yuko azoronka nyina agashimwe, azoronka agashimwe. Akaronkera hehe? Warahabona nta giwineretswe. Ndabona abantu ari benshi cyane, turi benshi cyane, twuzuye amabarabara kujya byagenze bitaraba. Karagashimwe bamuhayagiza n'igihe umuvyeyi wacu yava hanze, yagenwa mu rwego rwo kuyobora urwaruka rwa Afrika, nabigena ntabyeretswe. Sinivyo gusa, bisigura yuko urerekwa ibintu byinshi bitandukanye, byinshi Imana yego irabinyereka. none kubera ko vyerekwa ntubishira imbere, ubibwire buri muntu wese ati burya generetswe iki niki, ku buryo ni cyawe umuntu azovuga ati murakoze cyane. Yarakivuze. Erega ni mwebwe nyine twabwirizwa kubibarira, mutaje ngo mubitubaze ko amakuru y'amahari. Jendi ndico uzombwira kikaba icyo wambwiye ko nzoronka imodoka sindayibona, no kurindira uzoyibona. Ngigwe ko sinzi ko nogigwa ko rero ndiko ndasenga mbariye yuko ugomba ushike hano. Neretswe mu byo neretswe ko je simvangikwa, simvangikwa. Nabonye wurira indege, mbona indege yihuse ariyo muri ya mbere, ariyo muri EAC, mu gihugu kimwe cya EAC. Iyo nayibonye kabisa. Ibihugu bya Isa nabyo urabizi, mugabo Sudani ntirimo. Sudani ntirimo. Iyo ndege razo bari ayigashe ko dufise Rwanda, dufise Uganda, dufise Kenya,
Burundi. nabonye wurira indege Mm. ujya mu gihugu kimwe cyo muri EAC yego Okay, reka tubitegereze. n'icyo gihugu ndakibona ariko ubuhanuzi bwemerwa busohoye buzosohorwa kuko no kuba cy'indege nzoguherekeza ndi mu bazoguherekeza izombara rw'abantu bwasohoye tireka ndaguherekeza Ariko tukiri aho nyene je ndasubira inyuma gatoyi nibuka ko tugeze gukora ikiganiro hari mu Kigobe ubwo yuko abagwaye sida bakira abagwaye ingwara zitandukanye bakira uno munsi yoho ijya projet mugejeje hehe mwarayihagaritse canke abagwaye nyene bari babituye bararangiye nyene barakize bimeze gute ibyo byose murakoze abatwituye abaje barasengeye barakize abaje bafise ikibazo cyo kwibaruka bajya baratevye kwibaruka baraje baribarutse intayi ziriho ni nyinshi cyane twarongereye n'amahigwe ku bantu iminsi yose kuwa kabiri guhera saa 10:30 abantu bashaka kumenya icyo Imana bavuga ko baraza Imana ikababarira ivyabo ubuzima bwabo ego kandi bikagenda neza Okay, ariko ko biri kose je nibaza ko twararindiye kwanza tumanze tubone abantu bakize uzobaduha umunsi umwe gadushire kwakoresha ikiganiro ariko kuno muzi nkaje nibaza ati uno muzi wo kubaza ati mbega Prophet Albert akazi usanzwe gukora nyene kaguhemba nakahe muri ico gihe nakahe murakoze cyane ariko ivyo sinobivugira kuri micro kuri televiziyo ariko ndakorera navuga ko ndakorera igihugu hari byo nkora mu gihugu ico kirahagije iruhande nibi dukora ibikorwa by'Imana n'ibikorwa dukora by'Imana navyo nyene nakazi uretse ko ari akazi k'ijuru turakorera n'igihugu cyane ariko uvuze ko ari akazi k'ijuru nibaza yuko ko ari akazi k'ijuru kuri bamwe ari benshi bajya mu bikorwa by'Imana kugira babeho bahembwe n'icengero ishikanwa yaribonye ari kubite pembeni aho turazi ko ari abantu babaye muri ubwo buzima oya abo nabo bariho hari abahembwa n'urushengero kubera abakoresha hari mirongo bakoresha muri Bibiliya ubayita ngo nayagasabune yego canke bakavuga ngo ukora mu makara ugafungura amakara bivana na organisation kandi ukora mu mushatsi ugafungura umushatsi yego bivana na organisation ariko twebwe biratandukanye n'umuntu yo bashaka ico aterera afasha igikorwa c'Imana ari ukuri harwaye cyangwa kugura intebe ibikoresho by'ubucururangisho murumva ibyo byose ko atari by'iwanje umuhanuzi ntawe nzobarira umuntu ngo mu muceri n'ibiharage ntavyo nzovuga kuko yampamagaye iramenya uko ingaburira uko intunga yego uno musi wogirirwa bakwe bakamukuzanira Promesse Dame kamuga ati Angelique ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi nayahe majambo umva utangura kumushikiriza ukironka umwanya bakavuga ati turaguhereje umwanya mutama Prophet Albert icara hajya nka kujya Just Gaël yakoranye ikiganiro na president beca bigenda gute muri uwo mwanya murakoze cyane ariko murantunga je nshobora kuvuga izina umuvyeyi ariko wewe kubera umumenyesha makuru urabire kuri navuze Promesse Dame ndamuhagati n'umuvyeyi muravuze muti mubona ijambo rya mbere umubare nirihe niryo kumukeza n'umuhizi n'umuhizikazi n'umuhizikazi n'umubarira n'impano ziri muri we hari izubona ataragaragaza wifuza ko wagaragaza yego ariko ntazo novugira ko afite impano nyinshi ego uno musi novuga ati igihugu cyacu cyaryoshe na cyane ko nyene cyubahira akunda kuvuga ko ari umugenzi w'abajene na cyane yaranabigaragaje ikiganiro yakoranye na Just Gaël isohoka ry'ikiganiro cya Just Gaël kuri TV online ari kumwe na president nyene cyubahiro waryakiriye gute nka Prophet Albert neza cyane kandi nawe muzokorana ikiganiro ibyo uzogenda gukora byose ntabwo uzogenda kubikora mutarakorana ikiganiro nawe yego cyari ikiganiro cyiza kimeze neza c'amavuta
kandi president yaje n'umujene n'umujene iyo abatari umujene bijya ntavyo yokora yatuzana vy'igitama iyo abanutama yakora ivy'igitama yarondera babatama bo ku maradiyo nyine ya kera ajya shaje. Hari n'ijambo akunda kuvuga ati sishaka kubakira ku batama canke ku bantu bakuze, shaka kubakira kuri abo bajene kubera ko abajene nibo bazi ibigezweho, ntitwubakire kuri babatama bazi vya kera, twe dukeneye gutera imbere. Iryo jambo arakunze kurivuga cyane. Ni umujene kandi azoramba, ni umujene, nico kikwereka ko ari umujene. Yego. Okay. Ega tuvuga ati uko biri kose nimba vyarabaye neza, of course reka dutegereze ibindi kuvugishwa, kwerekwa, ariko nibaza ko buri muntu wese ashobora kwerekwa. Ego mu burya mu bahanuzi muberekwa hari abana, hari abahanuzi b'abana, hari n'abahanuzi bakuze. Rero nuvuga ko ni bahanuzi bakuze. Niyo mpamvu ntagiye ku ma audio, ntagiye ku maradiyo, byarashoboka ndabivuge ngo hanana byavugizwa kuvugwa igihe kigeze. Igihe rero ni iki? Kandi nakubariye ko siga mbere tubikora hari nabo turondera kugira tubabarire ubuhanuzi bwabo tukababura. Hari nk'abadandaza turondera Imana yatubariye, hari icago cegereje naka tukamurondera tukamubura. Ahubwo mboneyeho n'akaryo ko kubarira abaganda bariko batwumviriza, kubera abaganda barumva ikirundi, basengere cyane Son Excellence umukuru w'igihugu cy'u Buganda. Hari icago kimuri imbere, ikibazo nico kimwe, bamusengere cyane. Nivyo rero nk'ibyo ndabitanze, nk'ubwo buhanuzi ndabutanze, urumva ndabutanze nk'umuhanuzi akuze. Rero abamwegereye canke inshuti ziwe nibagira kugira tubabarire detaye n'icokogwa, wewe uri umurundi ariko ubutumwa urabona ko bwo mushikira byoroshe, buroroshe. Yego. N'ikindi ciye nkomeza fuke ngo ntibiraba buriya na William Ruto maze kubona William Ruto ni muri Kenya. Muri Kenya yitwa Kadafi wa kabiri. Kadafi wa kabiri abo muri Kenya bamusengere cyane, kubera Kadafi wa kabiri Kadafi wa mbere ntiyakunzwe, Kadafi wa kabiri ntiyokundwa cyane. Rero no gusengera cyane naho ndahanuye. Kubera ko mwise Kadafi, ndamwise Kadafi wa kabiri. Yego. Kubera iki? Apana wa mbere. Azoshika na Afrika ahantu hakomeye, ashaka ko Afrika ibimwe, kandi biranatangaje. None wowe usigura gute umukenya akaza mu Burundi ukamwaka amahera yo kugira imyaka 2 mu Burundi, ukamwaka amahera bita visa ari muri Afrika? Afrika ni kimwe, Kenya nico kimwe n'u Burundi, u Rwanda nico kimwe n'u Burundi. Bisigura ko Afrika hadakwiye kuba visa muri Afrika. Ntiyakwiye kuba visa muri Afrika. Umuntu akwiye gukoresha passport gusa. Ivyo uwatangwe kuzana ico ciyumviro ca mbere ni Kadafi wa mbere nyine. Abansi rero ba Afrika ntibamwihanganiye. Yego. No gukuraho amataxe y'imipaka n'ibindi. Ujya rero ni Kadafi wa kabiri, kandi azobishikako bizokunda neza. Reka tubirindire no kubisengera kabisa. Uno munsi turafise, uno munsi uri mu profete, ariko turafise n'aba apotre Isidore Mbayahaga, apotre Jean Paul. Isidore Mbayahaga musango muzinanye like ndamuzi. Uramukurikirana? Mperuka akorera muri none akora akazi k'igihugu muri Onatur mu bizuku n'ubu ni yakorera mu bizuku. Rero numva ko ndamuzi. Ari kiganiro twakoranyira kwa pase, aravuga ati kubera ko abantu bari bamugejeje kure ofete, bavuga ati wewe wahezagiye mutima rokomeje urahaba none baribarutse umwana ikiringo c'amezi 9 adakwiye. Bisigura yuko wakoze ikosa, nta kuntu wohezagira umuntu mu gihe hari ibwirizwa yarenze hataragera. Icyo kivuga ko iki nk'umuprofeta amaze guhezagira abantu bakora ubugeni bakabana, hariho critère zishigwa imbere kugira abantu babane cyane mu bahezagire imbere y'abantu, imbere y'urushengero. Murakoze. Hari amategeko y'Imana, hari n'amategeko y'idini. Rero mpereye ku mategeko navuga y'idini cyangwa y'ishengero, twebwe umuntu kugira ngo ahezagirwe yiga hagati y'amezi 3 n'amezi 6. Aragira inyigisho z'urugo ivyo agiyemo. Ivyo ni n'amategeko y'ishengero, ariko si amategeko y'Imana.
hanyuma ngiye kuri ico kibazo mwari mubajije umuntu afise inda kubganje ari ciwe intumuhezagira mugabo ku mategeko y'ishengero avuga ibindi nakore ko avuga inyigisho hagati y'amezi 3 n'amezi 6 kubera iki kubera twebe tubiraba abantu benshi nk'ibice 50% usanga bagendera muri izo nzira zo gushurashura rero uwo yagize imana agasama imbanyi hajya gusambana ikintu kinini cyane nitwogisigura twokivamo hariho gusamba gusamba umuntu usamba hajya umuntu ari gusambana rero byavuye gusamba gusamba hajya umuntu ari ku mfiro urumva mugasambana nawe nabari ku mfiro umva mugasambana mwese cyangwa gusamba kwisigura mukisigurana ni ikintu gikomeye cyane rero igihe havuyemo bavuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu kiya kiba kivuyemo ni ingaruka yagiye kiba cyabaye kandi Imana iba yakirese kirabo mugaye ishobora kuba ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi bivanye n'icyavuyemo ntitwovuga ngo ibivamo byose ni ingaruka mbi cyangwa nziza gusa ni ingaruka rero hari abasambana bakazikuramo inda kandi abo si bake hari abagenda kugira ama mariage barakoze mariage nyine bararongoranye kubera babahaye brochette imwe cyangwa ifanta imwe kubera rero bitaboneka bitagaragara n'amashengero ni mwaje neza ubu ntimusigaye mushigikira abakora mariage nabo batabafise amahera mukamuterera agakora mariage ariko nico niko urukundo nico tubereyeho twebwe abahungu bo ngaha ariko inyuma ngo ya mariage ngo birahinduka ibiki bihinduka mukamubwira ati tigita nawe rega ufise ingufu zo kurondera muri za nyigisho urongora ukuze urongora ufite ubushobozi bwo gutunga umugore kubera umugore si ikintu cyo gukinirako si ikintu cyo gukinirako kugira ngo urongore umugore ivyo byose tuba twabikubare muri za nyigisho z'amezi 3 n'amezi 6 kunuzifata mu rugo n'urugendo kandi n'ubuzima budasanzwe yego hanyuma tukamuterera itafari rya mbere cyangwa isuka ya mbere kugira nawe agende yibeko ubundi biravugwa itungo rihabwa n'abavyeyi umugisha uhabwa n'Imana twe tubaha umugisha hama itunga n'abavyeyi bazorikuwa ariko hari abavuga ati bujyanye hari abantu tuba twavutse ku bavyeyi barondeye bikanka n'abandi twavutse ku bavyeyi usanga bakoze bavuga ko amatava ku kinga cyo umuvuze yuko itunga riva ku muvyeyi no vuga umugisha kubera ko urashobora kuba ufise umugisha atamafaranga ufise sinzi ico bita umuvyeyi ni ijambo ryagutse twebwe twakuze batubarira umuntu wese angana na nyoko yitwa so ari umupapa ari umumama yitwa nyoko umubaha umufata nka mama wawe nka papa wawe rero sinzi ico wita umuvyeyi umuntu angana na so umuntu agusumba aba ari umuvyeyi aguhezagiye cyangwa akaguha ibyo kurya uzobura ry'ukwezi hari umuvyeyi arutuyo none hari umuvyeyi aba ari wonyene kubera ko hari n'abantu bakora atabavyeyi bafise bakaronka ababana abo yitwa umuvyeyi rero amaze kumwadopta niyo nampamvu navuze ati ufise umuvyeyi itunga urikura ku muvyeyi ku bavyeyi yego okay muri umuntu ko turavugana twavuze byinshi bitandukanye dushikiriza iki abakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana ni yahe message wumva ko iri principal kuri uno mwanya dushobora kubashikiriza na cyane nyuma y'igihe kirekire tudakorana murakoze cyane naje nenda bakumbuye reka mbere ku bakunzi ba Star TV bari hino mu Burundi bazi baze muri iyo programme nakore kwa kabiri cyangwa samedi ibyo bagomba gukora byose babibaza Imana iravuga na Zaburi 40 irabivuga ihoza yuguruye amatwi kugira ngo yumve icyo uvuga amaso kugira ngo ibone icyo uyisaba mu mishinga yose bokora ari abakobwa abahungu bashaka kugira projet cyangwa mariage baze ari abafite ikibazo abarushe abaremerewe baze naho baraba mama baze na cyane yuko n'inyigisho za entrepreneuriat ishengero rizitegura rizikazitanga ku buntu ego kandi ugwaruka rurashigikirwa kandi bigenda neza hari ikintu nkunze kubona ugasanga umuntu baramusengeye je nsengera ahantu bita kuri repentance
mura ndabibona sometime ugasanga umuntu aramusengeye mu nyuma akaca ariha amafaranga ujyamo hari ukuntu bakunda kuvuga ati muri amafaranga yo guhemba abasengera abantu bagwaye like kubera ko hari iminsi bategura ati nimba ari marti muzoze babasengera abantu mufite ibibazo ariko hari amafaranga atangwa yo guhemba bajya abantu basengera abantu bakavuga ngo na déplacement gasabune iki ivyo biremewe imbere y'Imana. Murakoze cyane Jesse ndahasengera ariko aho uvuga ndahazi ni mu Carama ni Avenue de la Mort ni la Fantasy tujist tuduga Avenue de la Mort agihera okay navuze hari amategeko y'idini cyangwa y'ishengero n'amategeko y'Imana rero iyo ni organisation yabo rero birashoboka abo bantu bagenda n'amaguru bakigenda n'amaguru kubabarira ati Kameme bavuye muri Bukirasazi hariya mu Kinama gushikayo barushe biriwe muri jeune barakenera amata kurande rw'iwanye ndavyumva ndaje no bikora ivyo n'ibintu bisanzwe kuko n'abandi tarabo turashobora kuba tubibakorera kandi ko nabibakorera kanswabo rero basenze bagasengera umuntu cyangwa Imana ikabakoresha bagahanura bagasengera abagwayi numva ari ibintu bisanzwe yego na cyane cyane tugarutse hahandi nyene ngo na Bibiliya bivuga ngo abo kugicaniro bafungura ivyo kugicaniro nibaza ko babikora muri iyo ntumbero nta cakirimo ego urumutse turamaze kubona byinshi bitandukanye na cyane ibiganiro byo mu Rwanda ugasanga kugira ngo bamuroza inzoka ibiki abantu bita abavuzi gakondo sometimes ariko dora dutangiye nimero zabo mu ugasanga ibifasha ubwo abigeme batanguye kubadraga ati dukunda n'ibiki bijye bintu rubibona nk'umuprofeti ukavuga ati bino bintu sinibaza ko bibaho hari ikintu bitabavuzi gakondo bigenda cyane mu Rwanda no bikoze ndamaze kuvyumva ariko biyasivye kandi iyo umuntu ugiye kwa satani ku mufumu kuraguza ubuzima bwawe bwankirije nk'imyaka yose uzobaho nivyo kuko bajya bakorana nabijya barafise ama condition baba ama condition kurongora abagore bose bahuye kurongora abakobwa bose bahuye kubabesha ariko kujya nta kuri kurimo ukuri kwa mbere ahantu woronka igisubizo hambere ni ku Mana yego urumzi no ikiganiro gishobora kurabwa n'abantu benshi batandukanye n'icyo ikintu wumva wose aba igihugu na cyane mu butumwa mutanga kubera ko nibaza ko challenges ziratandukanye no munsi ndi mfise micro mfise challenges wanje ho bari challenge mwe mukunda gura nazo mwe bw'abantu musanga muri basengera abandi abapasiteri abaprofeta abapotre ego mugabo ariko birasanzwe gusenga mu Burundi nta kibazo bamuna bimeze neza mu Burundi ni sawa nta kibazo kihari nta kibazo kihari ibiriko biraba nubu nabijya bavuga ngo by'aba LGBT byo kurongorana abantu bahuje ibitsina bijya byatanguye kuva kera nta kintu kiriko kirabubu kitabaye na kera na cyane ko ari byo byabomoye byagize Sodoma na Gomora rero na nubu nta kiriko kiraba gishasha gusa ubuhanuzi no utanga ku gihugu hari umuntu mwigeze kunyandikira ngo afise ubwoba ngo aravye biriko biraba namubareti nimba ari igihugu gifise amahoro n'u Burundi nta ntambara nta kaguma mvuze akaguma ngiro nawe uravyumva bizigera biba mu Burundi nimba n'umuhanuzi w'Imana ndacahari rero ico ni cyambere iryo rijambo ry'ihumuri ijambo rya kabiri Burundi kujya babivuga nyene soko niwe yakunda kubivuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera Burundi nico gihugu cyambere gitunze gute ariko tugerageje kuraba muri bimwe vyanditswe baranditse ku gihugu cyo Burundi nico gihugu cyambere cyoroshe kubamo bakiri monshe urabitahura mu Burundi twarajoje ufise amafaranga urahaba ndamaze kugira amahirwe ndaja mu bihugu bitari bike ariko nagomba ndakubarire i Burundi ico gihugu ca mbere gitunze kwisi gute gifise amabuye y'agaciro hari ahantu bita mu Gweza ariyo kwa nyokuru ariyo hari amabuye y'agaciro bahora bayimba eka nta baraza kuyimba ndiko ndabikubarira none wa bava mwisima ndiko ndakubarira ko ndi umuhanuzi ndakubarira atana hari inzahabo hari ubutare hari iki ndiko ndakubarira hambere na here ni kwa nyokuru ndo ni hishurirwa amabuye y'agaciro aruzuye ntituragera no mu Burundi turafite n'igitoro
ntiharagera aho dushika ku rwego rero yuko tugira Ariko icyambere kuko- rero nuko abarundi duhindura imvugo ururimi tukavuga ko Burundi aricyo gihugu cyambere gitunze ibisigaye bizokurikira ico ni cyambere uburundi ibyo kurya by'u Burundi biraryoshe nugira mu ndege uzobibona ibyo kurya uzorya nama nabiriye mu Rwanda muri Tanzania ibyo kurya bya ndabizi ntibiryoshe n'amazi yaho ntaryoshe ibyo ndiko ndabikubarira urumva kumaze kubihonja naho ngenda n'imodoka arumva ubu byahindutse nzogenda ninde ego uzozigiramo nyinshi cyane bizogenda neza rero ni ukuvyiga tutangure tuvyature dutangure tubivuga n'umuvyeyi wacu akunda kubivuga uko nyene igihugu kiratunze nitwe twakivumye burya ijambo watuye niryo riba kandi abantu bagiye kuhurumbira mu Burundi amafaranga agiye kwinjira n'ivyo nakijya kibazo hari ikibazo nawe utakimbajije twagihanuye dimanche hari ikibazo cyari kimaze iminsi kihari kijanye bamwe bavuga ngo habuze abakoresha amamodoka babuze amavuta yo gushiramo igitoro ariko ikimiliyone cyavuye mu nzira gute ko mbona amamodoka atonze ubuye mu bahanuzi twarabihanuye dimanche twaratanze n'ikiringo nijuru yarabishigikiye ndiko ndavuga nijuru rimaze kuvuga ijuru mukorana nijuru rero ico kibazo ntikikiri kibazo ariko twibukanye ko umunsi ushaka kubikora akora kino kiganiro bakakira ugasanga hari umuntu ariko arakira abatonze hariya muri ville nabivuze ubu nikikiri kibazo abo twari kumwe dimanche nabo bari n'imisi sinshobora kuyivugira ngaho kuko hari yamaze kugabanuka hama ndasubiye ndakubariye nijuru ryamaze kuvyemeza rero ni question d'ota nakanya gato gusa bihangane gato ikibazo kizoba cyavuye mu nzira burundu okay ego yes reka mvuga ati duse n'abasozerana cyane ko undi mwanya nibaza ko ibikeneye ko tuzo bishira hagaragara nibaza ko wakoze kumereza umwanya cyane cyane ko nakusanze no muri office nshasha hano ntari nzi gukorera naguheruka mu Kigobe umvugo muzamwirohero cyo tuzokubona ikiriri murakoze cyane ariko kandi urazi babanywanyi bo hanze cyane bamwe bakenerwa gusengerwa bakenerwa guhanurirwa ndetse hari n'igikorwa turimo turagira cyo kwitangira ibikorwa urabona ko dushaka kuhagura nobaha ka WhatsApp rero ni plus 257 75 78000 bashobora niyo WhatsApp bashobora kutubaza hari abantu bafite umutima wo gukora tukiri ngaho kandi kuko umwuka w'Imana arabinyibukije twarigeze guhanwa yuko ibi bihe by'ubushuhe bizoba byinshi cyane hanyuma ndanashimira n'abarongozi batanguje umugambi udasanzwe wo gutera ibiti rero natwebwe turi muri uwo mugambi turawushigikiye kugira amatuta natwe turiko turabikora buri muntu wese aho yoba ari yo kwimvira gutera ibiti kugira ngo iki kibazo cy'ubushuhe tugice kabisa. Okay, nibaze ko twaze byinshi bitandukanye nimero yewe yayitanze abakunzi ba Star TV nibaza ko basezera bwira dutse n'abasozera. Yego reka ndabasezere ariko nimero yawe nawe nuyitange ndazi nawe we hariho ntuze ibibazo ufise bagushigikire gushigikirana isanzwe iriko mu biganiro oya yivuge nta yivuge yibabarire bariko barayumva nanje ndayumve 69 irimo na rimikashi mu mushigikire umuhungu wari ufise ibihumbi 100 $100 200 n'abakuru ndaza abantu bafise amafaranga kandi bagiye kuyaguha uya bazoyaguha bariho mugabo kuyarika urusanga bagiye gushigikira kugira ngo ibikoresho ugira ibikoresho bigeze neza kandi abanywanyi ba Star TV mukomeze muraba ntimuhindura agashinge ni kuguma nawe ubakorera ibiganiro wa muvuduko wa kera urageze ahantu urahagarara gatoyi dushaka kujya muvuduko turi hano najewe ndimo nabandi kugira ngo tugume turaba kuva ku ntango gushika tukanasubiramo kubera ibiganiro byawe je sindakiraba rimi kiganiro cyawe ndakiraba nk'incuro 10 ngoma ndagisubiramo aho rero kandi nivyo ndiko ndabana nabandi no kugipartage haba kuri Facebook n'ahandi n'abagenzi no ku status nkagipartage kugira ngo bakirabe ego kandi umugisha w'Imana ubabeko
ku kwezi n'ukwezi kwiza bizogenda neza kabisa. Yego. Reka ndagushimire cyane, nshimira n'abakunzi ba Star TV bariko badukurikirana muri uno mwanya kubera ko bafashe umwanya wabo baricara baravuga ati reka tubwirane kino kiganiro ntacyo naguhaye nta mafaranga nakurishe kugira ndabe ariko ni bwa bumwe kugira ushigikire kubera ko bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashijwe. My name is Mr. Bodeship ndi ngaha abwira turanaye gushigikirana na twadupira twiza cyane turiko brand yanje Star Bodeship turahari udupira twiza cyane ni kunyegera gusa nkakorera commande ya mbere bikagenda neza cyane. Thank you so much. Gachaka uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi no kubarira atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza, dufise kandi service zihuta cyane, dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodoka zanyu, dufise ivyumba vyiza, dufise amasare manini yagutse yo gukoreramo imanza zitandukanye. Kuri comptoir ukihagera woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye. Wifuza gufungura, dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye, akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza. Ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95.